Ikiza ruhonyanganda ca sida mbere n'izindi ngwara nka hepatite A hamwe na hepatite C ngo birabandanya kwiha inkumbi mu gihugu c'u Burundi. Ni muri iyo ntumbero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yatunganije uruganda rwo gukaburira abantu kugira ngo babandanye kwikingira ivyo biza ntibibandanye bisasika inganda. Reka tumwumvirize aho yari yatumiye abanyacubahiro batari bake kugira ngo abashikirize ubwo butumwa bwo gukaburira abantu kwirinda kwandura ikiza ruhonyanganda sida n'izindi ngwara zitari nke. Dufashe aka kanya kandi kugira ngo twibukanye kino gikorwa caduhuje n'uruganda rwo guhimiriza mwebwe mwatowe ngo muserukire abandi, abarongoye intara n'igisagara ca Bujumbura kugira mufate mu ntoki urugamba rwo kurwanya umugera wa sida tudasize inyuma n'imigera y'igitigu B na C ariyo bita hepatite B na C mu rurimi rw'abafaransa, imigera ibangamiye amagara y'abenegihugu kandi ikaba muri rusangi ifata kumwe kandi ikaba ibangamiye ubuzima bw'abenegihugu cane cane batari bake. Hari n'ikiza ruhonyanganda coronavirus kibangamiye isi yose n'Uburundi bwacu budasigaye inyuma. No kuri ico kiza tubahimirije kongereza inguvu kugira ngo tukigwanye canke tukirandurane burundu mu gihugu cacu. Guhimiriza abo turongoye gufata nka nkama impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu. Kaze dushire hamwe inguvu duhimirize abo duserukira mu kurwanya izo ndwara, duharanire amagara meza y'abenegihugu duserukira canke turongoye. Ivyo rero bizodufasha mw'iterambere rirama, iterambere rizoshikana igihugu cacu kw'ihangiro twihaye. Muri iyi ndwi ishira yo buca itangura ari nayo tuzohimbaza umunsi mpuzamakungu waharaniwe kurandura umugera wa sida, ari naho icivugo kivuga ngo urunani mu kurwanya sida twese biraturaba. Twashimye gushira hamwe n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ca hepatite B na C. Uwo munsi wamuhimbazwa itariki 28 z'ukwezi kw'icumi kuko twasanze izo ndwara zose zandurwa kumwe kandi zibangamiye ubuzima bw'abenegihugu. Banyakubahwa bizigirwa muserukira abandi, icigwa cakozwe mu mwaka w'2017 cabwizwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida kitwereka ko igisagara ca Bujumbura n'ibindi bisagara vyo hagati mu gihugu bigeramiwe n'umugera wa sida kuruta ibindi bice vy'igihugu cacu c'u Burundi. Nk'akarorero, ico cigwa kitwereka ko abangana ibice 2.6 kw'ijana bagendana umugera wa sida muri rusangi bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe mu mitumba batarenga 0.7 kw'ijana. Vyumvikana ko ataworyama mu kondorazosi kuko hariho abacandura. Hamwe n'ivyo, intambwe igihugu cacu kigezeko mu kurwanya umugera wa sida irashimishije kandi tubikesha umwitwarariko w'indongozi mu bisata bitandukanye
ndetse n'abenegihugu umwe wese arafise icyo yaterereye kugira ngo tube tugeze aho tugeze ubu. Ngo utosora ifuku yamiza agati mu jisho. Uno munsi rero nubwo intambwe Uburundi bumaze gutera mu kurwanya ico kiza ishimishije, haracari urugamba rwo kurwanya kugira ngo tuzoshike kuri iryo hangiro igihugu cihaye kuba twaranduranye n'imizi uwo mugera mu mwaka w'ibihumbi 2030, eka mbere n'imigera y'igitigu benace. Banyakubahwa bizigirwa mwaserukiye abandi, banyakubahwa baburamatari, mushobora kwibaza igituma iki kibazo kijanye no kurwanya umugera wa sida twagifatanije n'ikibazo c'imigera y'igitigu benace. Ni kubera iyo migera y'igitigu uburyo yandukira busa neza n'uburyo umugera wa sida wandukira, kandi iyo migera ikaba iri mu yituma wifashe asanzwe arwaye sida ica isongera isibe. Umugera B ukaba wandukira ku ncuro 100, uwa C nawo incuro 10 ugereranije n'uko umugera wa sida wandukira. Murumva ko indwara zikaze kurusha umugera wa sida ari izo za hepatite B na C, kandi zihitana abantu benshi bakagumana agashavu ngo ababo bapfuye kubera akaroge. Dufatiye ku kuntu iyo migera y'igitigu yandukira, turashobora kuyirinda dukurikije impanuro duhabwa n'abaganga ndetse n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri rusange. Ku bana bavuka ku bavyeyi bafise imigera y'igitigu benace, iyo bipimishije abo bana bafise amahirwe menshi yo kugira amagara meza, kubera hari urucanco rw'umugera w'ico gitigu B abana baronswa bakivuka, nayo umugera C ukaba uvugwa kandi ugakira neza iyo bimenyekanye hakiri kare. Murumva ko ibipimo abavyeyi bibungenze batumwa gukoresha bifise akamaro kanini cyane. Banyakubahwa mwese mwitavye kino gikorwa. Ku bijanye n'ikiza ruhonyanganda sida, leta y'u Burundi iramaze gukora ibitari bike mu ntumbero yo kurandurana n'imizi uwo mugera mu gihugu cacu, nk'uko tubisabwa gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030. Yarashizeho inzego zikurikirana ku munsi ibibazo biterwa n'uwo mugera, aho twovuga nka programa itwarirwa mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida, iyo nayo PNLS, n'urwego rutwarirwa mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu CNRS. Yarashizeho uburyo bwo gupima, gutanga imiti ipfufahaza, gukingira umwana ari mu mbanyi ya nyina wiwe gushika yibarutse. Ibyo byose bikaba bikorwa ku mavuriro mato mato twita centre de santé mu gihugu cyose, kandi bikaba bikorwa ku buntu. Yarashizeho kandi n'ikigega cy'igihugu kijejwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Banyakubahwa bizigirwa muserukira abandi, namwe ndongozi mu ntwaro, mushobora kwibaza aho uruhara rwanyu ruhagaze muri uruganda rwo kurwanya izo ndwara zidasiba gusasika inganda. Kubera mufise amahirwe kuba kumwe cyane cyane n'abenegihugu umwanya munini, twobasaba ko mwokwama mubahimiriza
gupimisha imbanyi, mubahimirize kwama bipimisha izo ndwara kugira ngo bamenye ingene amagara yabo amerewe. Ivyo bizotuma bamenya ingene bitura abaganga mu gufata imiti, kandi ivyo bizotuma bakingira n'ivyo bibondo vyabo bavuke badafise umugera. Imbere yo gusozera, mu nama tumaze imisi tuganira n'urwaruka n'abakenyezi mu vyiyumviro bashikirije, twasanze harimwo vyinshi mwodufashamwo, navyo nyene tukaba tuza kubigarukako mu mwanya uza gukurikira. Mu kurangiza, twashaka gushimira cane inzego za leta n'amashirahamwe yiyemeje kurwanya ivyo biza, ku buryo mwitanga mutiziganya kugira ngo izo ndwara ziranduranwe n'imizi. Turashimye kandi ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu yamye afata mu mugongo muri runo rugamba rwo kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Tukaba kandi turangije twongera tubashimira kuko mwitavye ubutumire twabahaye, bikaba bigaragara ishaka n'umwitwarariko mufise muri rugamba turimo kurandurana n'imizi izo ndwara. Ni kuri aya majambo duherejeko, kandi tukaba dutanguje icese ibikorwa vy'uruganda vyuguruwe. Niharambe Uburundi n'abarundi, niharambe ugufashanya, niharambe amagara meza kuri twese. Murakoze, Imana ihezagire Uburundi n'abarundi.